mu nkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese banywanyi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye mu gihugu ca Canada, muri ngaho muri Kenya, Uganda, South Africa, mu Bubirigi, muri Tanzania, ngaho mu buraruko mu Rwanda, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, bucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye kaze. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi, tubazaniye intwazangabo zitandukanye zarafashwe, zari zimaze igihe zarafashwe ziri mu gasho k'iperereza kuri uno munsi zinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Muri izo ntwazangabo z'igipolisi harimo abakoroneri bashika kuri 3, hakabamo kandi n'abandi bakomiseri, abakapiteni muri polisi y'u Burundi. Abo bakoroneri barongowe na Colonel de Police Pascal Nshimirimana, akaba yarasanzwe ari komiseri provincial do Kayanza, mu ntara yahora ari Kayanza nyine, ni mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi. Uyu Pascal Nshimirimana afunganywe nabo bita abajan de transmission biwe babiri bahora bamugendanira canke bahora bamwungiriza nkuko biriko biragenda abishikirizwa. Uyundi mu komiseri de police Colonel Majambere Pascal nawe yaraboshwe, nawe yinjiye ibohero. Umukoroneri agira 3 ni Colonel de Police Ingendanzi Emmanuel Batazira Mukike, uyu nawe yafashwe ayinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Uwanyuma mu ntwazangabo ni Capitaine de Police Savier, akaba yahora ari chef de poste Mparamirundi. Uyu nawe ari mu baboshwe bavanywe mu iperereza, arajanwa gupfungirwa mwibohero rikuru rya Mpimba. Abangaba barahamagajwe kwitaba, baca bageze ngaho Kayanza, baciye bababwira ko babahamagara bwa mbere murantunge, bababwiye ko bagomba kwitaba mwiperereza kandi bakajayo batambaye canke bikuye impuzu z'umwambaro w'igipolisi, imyambaro y'akazi. Baragiye bambaye civile, imyambaro isanzwe, barajana nabo bacunga ingera canke ababagendanira. Gushika mwiperereza barumvirijwe, baca bamanukanwa i Bujumbura n'ubundi mwiperereza hafi na Regina Mundi, aho niho baciye bajanwa. Baragirizwa ikirero, baragirizwa ubusuma, ubudandazwa rw'amagendo n'ibindi bintu bikomeye cyane. Mwiperereza kandi bahashitse hari hamaze iminsi 10 habohewe abadandaza ba mu Kayanza barongowe n'uzwi ku izina rya Gitenge. Chonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya idonido, ntuze uje kure. Nkuko nari mpeze kubabwira rero, reka aya makuru yacu tuyaramvure idonido. Jano makuru turababwira izi ntwazangabo zapfunzwe ziragirizwa iki. Nkuko twabibabwiye, abo bapolisi murumva ko abakoroneri bashika kuri 3 burya n'abantu bakomeye cyane, n'intwazangabo zikomeye mu gipolisi. Aho rero Colonel Pascal Majambere na Colonel Pascal Nshimirimana na Colonel Ingendanzi Emmanuel na Kapiteni Savier baciye babohwa nyine inyuma yo guhamagarwa, baragirizwa urudandaza bariko baragirizwa ahanini ni urudandazwa rw'amagendo rwa korota. Baragirizwa ko ngo boba badandaza koruta ziva ngaho mu Kayanza, aho kugira ngo
bazirungike mu kigega ca leta, bazirungike mu mashirahamwe ya Varisito Ndayishimiye aba ariyo amashirahamwe adandaza izo korota, bo bakiha kuzidandariza ubwabo, nico bariko barazira. Baciye rero bamanukanwa Bujumbura muri kino gihe, baciye bamanukanwa Bujumbura, barabohwa, barumvirizwa ngo bivugwa ko boba bakorana n'abadandaza bo mu Kayanza, kandi abo badandaza nabo baravugwa muri urwo rudandaza rwo kudandaza korota, inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro aboneka ngaho mu Kayanza. Ni mu gihe Varisito Ndayishimiye n'akagwi kiwe k'abakomeye cyane bumva ari bo bakabaye badandaza canke bakora urwo rudandazwa. Ni kenshi cyane Varisito Ndayishimiye yavuzwe mu rudandaza rw'amabuye y'agaciro, ni kenshi cyane General Alengiyome Bunyoni yavuzwe mu rudandaza rw'amabuye y'agaciro, kenshi cyane General Prime Niyongabo yavuzwe mu rudandaza rw'amabuye y'agaciro. Amabuye amwe kandi bakanaja no kuyimba muri Kongo, ariko bo bakayadandaza. None bano basoda nabo n'abapolisi barabona ko ari ukwigwanako, buri umwe wese akitwaza inguvu afise n'agace abayemo ayoboye, nawe agakora urwo rudandazwa, bakimba inzahabu bakaja kugurisha, bakaja kuzidandaza bidaciye biciye mu kinywabi. Ivyo rero nivyo bariko barazira, kuko nabo babona ko abakuru babo bo babikora, kandi ari abakuru ari bo babandanya kuhakurira akoyoko, kunguka bikomeye cyane. Nabo bigatuma bavuga ko baheba ivyo bahoramwo bakaja kudandaza korota, bagafatanya n'abadandazi bazidandaza mu buryo bwa magendu, nabo bakazigurisha. Ivyo nivyo bariko barazira ko bakoranye n'abo badandaza, kandi ko babafasha no gucuruza kudandaza izo korota, ayo mabuye y'agaciro, kandi Varisito Ndayishimiye ari we yategerezwa kuyigurishiriza nyene. Mwaragiye mwubona Varisito Ndayishimiye ariko arifotoza ku makamyo n'amakamyo apanze atonze, avuga ko ajanye ayo mabuye mu bihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Nyamara ngo biravugwa ko naho Varisito Ndayishimiye yavuze ko ari leta yabaga iyagurisha, amakuru avuga ko mu kigega ca leta ubwo butare ata kintu kigeze cinjira mu kigega ca leta, ahubwo bakoze uburyo baha amasosiyete yimba ayo mabuye, aba ariyo aronkamo pourcentage nini cyane. Amabuye akaba aho kugira ngo akoyoko kaje ku gihugu, araja mu minwe y'abayadandaza, abo bayacukura, abo bayimba, nibo biboneka ko abimbisha, ariko ntago ari uja aja mu kinogo mu gisimo akaja kwimba, urya nta kintu aronka, aratoramo duke. Uronka koyoko nuja amwimbisha. Abo babimbisha rero ni ba Varisito Ndayishimiye, ni ba Prime Niyongabo, ni ba Reveriyano Ndikuriyo. Abo nibo baronka akoyoko gusumba abanyagihugu batobatoya, bico bagakora amadire, amasezerano atuma leta ihomba, batuma leta ata kintu yunguka kuri aja mabuye aba yacukuwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu batobatoyi nabo bakabona ko bagomba kwigwanirira, bagashaka canke bakarondera ingene nabo bashobora kuronka ivyo badahabwa n'abategetsi, ivyo abategetsi biba bonyene, n'abanyagihugu nabo bagashaka bakarondera ingene nabo bashobora kwiba bene nk'ubwo butunzi. Ari navyo rero bikoze ko abo bakoroneri bose batatu, imvo nuko bariko baraja mu rudandazwa batategerezwa kujamo, nuko bariko barabangamira inyungu za Varisito Ndayishimiye na Prime Niyongabo ngaho muri iyo ntara ya Kayanza, ni mu buraruko bw'igihugu. Kuri kino gihe rero bahejeje kwinjizwa mu mpimba.
amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabike banuye, naho ubutaha.